Igenekerezo rya 26 Gitugutu umwaka w'2025 niho umuririmbyi Dongela Ndayizeye yari yateguye igiteramo citiriwe Deep in Worship Room. Ico giteramo kikaba cari citabiriwe n'abatari bake. Umwungere News yaramwegereye iramubaza. Wari witeze iki mu gutegura kino giteramo? Twari twiteze kubona abantu bahimbaza Imana mu bumwe, bagenderewe n'Imana, bakogwako n'Imana, guhimbarira Imana hamwe mu bidutandukanya, tudafatiye ku bidutandukanya, amadini n'ibindi, mugabo kubona abantu baje, ego bari benshi, ariko twari twiteze ko kubona umutima wo kuba bari hamwe bahimbaza Imana, bari hamwe, turi hamwe tunezerewe. Ico twari twiteze ni ikintu a long term, ni ikintu tuguma tubandanye dukora ko dukeneye, tuzobandanya tubikora gutyo tubona ubumwe bw'ishengero biciye muri uko guhimbaza no gutazira, tuzokwama tubikora. Rero ivyo twari twiteze n'ukuri kuko turavyubaka, biriko birabandanya, turacabibona. Ego. Mbega ubona washitse ku vyo wari witeze? Yego. Nkuko nako ndabivuga kare, ni igikorwa tubandanya tuvuga, ni igikorwa tubandanya dukora, kandi ico twiteze ni kinini, gushika ikanguro ribaye, gushika Imana ihagurukije umutima wo guhimbaza mu bumwe, urukundo, tudafatiye ku butandukane bwacu bw'amadini n'izego. Wifuza gushika he muri iki gikorwa ca gospel? Nipfuza gushikana kure bishoboka ino message yuko ishengero dukwiye kuba umwe, ngo nico Kristo akeneye.